Twaheruka guhurira muri iyi ngoro ku igenekerezo ya 30 ruheshi y'uyu mwaka, aho mu gusozera ibikorwa by'isasa risanzwe ryandamukiza twamenyesheje ko dusubira guhura uyu munsi twugurura icese ibikorwa by'isasa risanzwe rya Myandagaro umwaka wa 2023 nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo zaryo z'179 n'190. Kw'izina ry'inama nkenguzamateka y'u Burundi no kw'izina ryanje nyene turabahaye ikaze, turabakengurukiye kubona mwaretse amabanga n'imirimo mwari mufise mukitaba ubutumire twabahaye. Bubahwa abatumire bacu, ivyo bitwereka ko mukunda urugwego niyo mwoba mutari hafi yacu, kanatsinda n'abasokuru bacu baramaze bati inkunda nkubonye irutwa n'inkunda muzirikanye. Bubahwa abakenguzamateka batumire bahire, mu karuhuko twahoramwo abagize ibiro by'inama nkenguzamateka twaragenda intara za Muramvya, Cankuzo, Mwaro, Bubanza, Bururi, Cibitoke, Rumonge, Rutana no mu gisagara ca Bujumbura. Kabaye akaryo keza ko kuyaga n'abenegihugu mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo bibaraje ishinga no kumva iryo bagona. Twarungiye kandi turifatanya nabo mu bikorwa bitandukanye bariko bararangura mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu, ndetse hamwe tukaba twarabasigiye n'agaterano ko kubasahiriza. Muri izo ngendo twagize twaraciga nino ibijanye n'umugambi wo gutunganya akarimo ko mu kigo, twongera turibonera aho abenegihugu bageze mu kwitabirira akamo batewe na leta, aho ihimiriza imiryango yose kurima nibura akarima k'uburinganire bwa metero 2 kuri 10, bagategereza kukavomera gushika kere, gutyo babe bafashije mu kurwanya inzara n'ubukene bw'imfungurwa muri iki kiringo cici, kuko na kare Imana ntiha uwicaye. Byongeye twarahimirije abenegihugu gutegura amatuta y'ibiti bibana n'indimo kugira ngo babandanye bakingira ibidukikije. Twarabibukije kandi ko ivyo biti bikingira kandi byongereza akanovera k'isi ndimwa, twongera tubasaba ko kwirinda gutera ibiti binwa amazi menshi. Bivanye nuko abenegihugu bategereza kugira isuku ry'aho baherereye mu ntumbero yo gukingira ubuzima bwabo, ntitwashize inyuma kubahimiriza kwegeranya imyavu mu kubereka ko iyo myavu ihunguwe neza igira akamaro, kuko ushobora kuvamwo ivyo gucana, ifumbire n'ibindi. Ku bijanye n'umwavu utabora ugizwe n'ubumwanya canke ibindi bikoresho vya plastike, twasavye abenegihugu ko bovyegeranya kugira ngo ntibisinzikaze ibinyabuzima canke babihunguremwo ibindi bikoresho vyankenerwa mu gihe vyoba bitarimwo ubumara bwica. Twisunze impanuro y'abasogokuru ivuga ko ibigira inama bigira imana, abenegihugu twaganiriye twarabasiguriye ingingo y'289 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 kugira ngo irimbure ko hokugwa canke hokomezwa ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane. Abenegihugu rero twarabasavye ko nihagera ko tubitura bo kwitegura kuzoterera ivyumviro ku bijanye n'iyi ngingo. Muri aka karuhuko turangije, abakenguzamateka nabo nyene ntibareze amaboko. Impande yo kugendera abenegihugu babatoye, muri aka karuhuko bararonse akaryo ko gukaririzwa ubwenge ku bijanye n'itunganywa ry'amasoko mu ruganda rwabereye mu ntara ya Ngozi kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 13 mu Kakaro.
tukaba twizera ko izo nyigisho zizobafasha kumenya amategeko agenga itangwa ry'amasoko kugira babe ijisho ry'abenegihugu mu gukurikiranira ikoreshwa neza ry'ubutunzi bw'igihugu. Hari n'izindi ngendo zatunganijwe n'inama nkenguzamateka, aho icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yerekeje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu rugendo rwabereye i Kigali mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho mbere yaronse akaryo ko kwakirwa na mugenzi wacu arongoye inama nkenguzamateka y'u Rwanda. Umukenguzamateka Anita Ndayizeye nawe akaba yaritavye ubutumire k'umunyamabanga mukuru w'inama nshingamateka y'ibihugu vya Afrika mu nama yabereye i Lusaka mu gihugu ca Zambia mu ntango z'ukwezi twari turangije. Ujanye n'imigenderanire n'ibindi bisata vy'igihugu, aserukiye inama nkenguzamateka umwubaha icagera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yaritavye ibirori vyo kwatira abasaserodoti vyabereye muri diocese ya Rutana igenekerezo rya 15 mu Kakaro. Habaye akaryo ko kwerekana imigenderanire myiza iri hagati y'inama nkenguzamateka n'Eklezia Katolika, kuko nanone agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Hisunzwe ingingo ijana 192 ibwirizwa shingiro kwigenekerezo ya 25 mu Kakaro, inama nkenguzamateka yarakoranye mu isasa ridasanzwe kugira yemeze amazina y'umushikirizamanza kizigenza Republika hamwe n'abacamanza 8 ba sentare ntahinyuzwa. Ayo mazina akaba yarungitswe na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu. Bubo abakenguzamateka batumire bahire muri kino kiringo c'isasa risanzwe ry'ukwezi kwa Myandagaro gitanguye no munsi, twisunze ingingo y'ijana 63 y'ubwirizwa shingiro ya Republika y'u Burundi, tuzokwihweza integuro z'amabwirizwa 6 zaje ziyongera ku zindi zari sigaye mu isasa riheze. Izo nazo leta iheruka kuturungikira zikaba ari izi zikurikira. Iya mbere, integuro y'ibwirizwa rishinga igitabo c'amategeko agenga guhanahana amakuru bice muhinga bwa none n'ivyerekeye amaposita. Ya kabiri, integuro y'ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro rihindura ibwirizwa ryunganira ibwirizwa shingiro nimero 1/21 ryo kuwa 3 Myandagaro 2019 rigenga sentare ntahinyuzwa. Gatatu, integuro y'ibwirizwa ryemeza ko Burundi bwiyemeje amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta y'igihugu ca Maldives yerekeye ukutarinda gusaba uruhusha ukwinjira muri ivyo bihugu ku bantu babiturukamwo. Gatatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye yemezwa rya leta y'u Burundi y'amasezerano hagati ya leta ya Qatar na leta y'u Burundi yerekeye gushinga amategeko agenga abakozi b'abarundi bakorera muri Qatar. Gatanu, integuro y'ibwirizwa ryemeza ko Burundi bwemeje amasezerano nshinga ntumbero yerekeye gufashanya hagati y'ibihugu bisangiye uruzi Nile. Ya gatandatu, integuro y'ibwirizwa yemeza ko Burundi bwemeje amasezerano yo gufashanya mu bya gisirikare no mu by'ubuhinga hagati ya leta y'u Burusiya na leta y'u Burundi. Impande y'izo nteguro z'amabwiriza hariho n'irindi duheruka gusubizwa na nyinishoro mukuru w'igihugu cacu kugira tugihweze ubugira kabiri. Iryo naryo niri integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa nimero 1/8 ryo kwa 17 Ntwarante 2005 rishinga igitabo c'amategeko aringaniza sentare n'ububasha bwazo. Bubahwa bakenguzamateka batumire bahire, twashaka dufate kano karyo kugira dukeze leta kutwigoro iriko iragira mu kugwiza no kubungabunga umwimbu, mu guhimiriza ubworozi bw'itungwa bito bito, mu kugarukira ubutunzi bw'igihugu hamwe no kugabanya imanza zari zimaze igihe kirekire ziri mu butungane. Ntitwokwibagira kandi gukeza nyine icubahiro umutambukanyi umukuru w'igihugu cacu ugashimwe aheruka guhabwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU
ku butwari yerekana mu kwitangira kiremwa muntu. Tumusabiye kubandanya abera abarundi rumurikira isi mu bikorwa vyiwe vyiza, kuko ushaka keza aragahebera. Muri kino kiringo c'isasa risanzwe rya Myandagaro tuzobandanya igikorwa cyo gusuzuma ko amabwirizwa twemeje hamwe n'ingingo zitandukanye twafunditse ko biriko birashirwa mu ngiro. Vyongeye tuzotuma ko abashikiranganje batandukanye kugira ngo tubashikirize ivyo abenegihugu badutumye muri kano karuhuko. Tuzokurikirana kandi ko abarimyi baronka imbuto zirobanuye n'umwavu ku gihe bariko bitegurira irima ryo kugatasi. Iri sasa kandi rije mu gihe twaraye dutanguje icese ibikorwa dusabwa n'ingingo y'289 y'ibwirizwa shingiro. Twagira dutera kamo abuha abakenguza amateka n'indongozi zose gushigikira iki gikorwa twaraye dutanguje, kugira inama nkenguza amateka aho igiye gushwara mu ntara zitandukanye z'igihugu ize ironke ivyumviro bitanzwe n'imice yose y'abarundi atawanja wangura. Mu kurangiza twagomba dutangaze ko twuguruye icese ibikorwa by'isasa risanzwe rya Myandagaro kuri uyu munsi w'igenekezo rya mbere Myandagaro 2023. Tukaba twifurije abubahwa abakenguza amateka kuzorangura neza ibikorwa bijanye n'iri sasa, twongera twifuriza mwebwe mwaje kudufasha no rubanza usubira mu mirimo yanyu mu mahoro n'umutekano.